nibaza yuko mutabonye ama microfinance asa nkaya ahubwo nayandi ma microfinance yigeze kubaha kugara kubera ari microfinance yo kugero rwa kane financier communautaire ni y'abanywanyi bonyine gusa ujya mu wa kane tuje mu yindi migwi yugurura imiryango abantu bose. Imbona ya kazoza aho tugomba gushika no kugera ku rugezo rwa mbere ndetse no gushika ku banki n'abanywanyi b'indani gusa abo bashizeho ico gisata nibo barekuriwe kuguranana. Tuko turahamagarira abaza icivugo cyacu mu bisanzwe ni amafaranga ku bantu bose kugira ngo umuntu ashobore kugira umutahe. Birumvikana araza turafise ivyanditswe vyerekana umunyamitahe uko ategezwa kuba ari araza bakamurabira mu by'ukuri ko akwiye kuba umunyamitahe, ariko ugomba kuba umunyamuryango wacu twugururiye bose. Nitwa Emmanuel Hakizimana, ndi umurongozi akaba n'userukiye imbere y'amategeko y'ishira hamwe ry'abize n'abakora mu gisata cyo gupima indwara laboratoire mu Burundi, ishira hamwe ryitwa Anteb. Uyu munsi twari dufise ibikorwa byo kugurura ku mugaragaro microfinance yo mu rwego rwa kane yatangujwe n'ishira hamwe Anteb. Rero twari tuje kugira ngo dushobore kubigaragaza kuko byinshi biba byaciye mu mpapuro abantu ntabyo baba bazi. Mugabo kwari kwigina kanyamuneza kubona inzozi twari tumaranye umwaka urenga dufise zitanguye kuja mu ngiro. Ego mu bisanzwe twese abagize ishirahamwe dusanzwe turi abakora kwa muganga, mugabo twarabonye neza yuko inyuma y'ubushobozi n'ubumenyi bwo kuvura no gupima tuba dufise haba hinyegejemo ubundi bushobozi bushobora gufasha mu iterambere ry'igihugu. Rero nk'abandi barundi bose twarabonye yuko dushoboye gushiraho ibikorwa bizana amafaranga, ndetse ivyo bikorwa bigashobora gufasha n'abanyamuryango ndetse n'abandi barundi bose mu guhanahana amafaranga, mu gufashanya gutegura imigambi no kuronka uburyo bwo kwirangura kugira ngo turabe ko naco twotera muri ryahangiro ry'umukuru w'igihugu ryo kugira ngo umufuko wose uronka amafaranga n'umuntu wose uronka icyo ufungura. Ivyo rero ntidushobora kubishika ko mu gihe tudashoboye kugera ku rugezo rwo gushiraho ibindi bikorwa bizana amafaranga. Icambere nuko ije mu ntumbero yo kubanza guhuriza hamwe kwanza abavuzi bakora muri kino gisata kugira ngo bashobore kwiteza imbere, hanyuma iterambere rizova kuri bo, hanyuma rishikire imiryango yabo ndetse rishikire n'abandi bene gihugu bari hirya no hino. Hanyuma twebwe tuje gusahiriza gufasha mu bikorwa birakorwa n'ayandi ma microfinance, kuko murabizi yuko naho dusanzwe tuyafise ariko ntashobora gushikira bose. Hanyuma icambere novuga akabijya nuko tufise ihangiro ryo gukorana n'abarundi bato bato, bamwe bafise amikoro mato mugabo bafise ikintu bariko barakora, bafise umugambi bagomba gukora. Abo tuzobinjiza abanyamuryango bacu tubigishe, hanyuma tuguranane, hanyuma dutezanye imbere twese. Ni ukuvuga ko azoba ari abanyamuryango bacu bazozana uburyo baronka, hanyuma natwe kuri bwa buryo bashobora kuronka baronke ko ingurane kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Ni ugushigikira haniniya bagiye bafise ibikorwa bito bariko barakora, ariko kandi hazoba harimo n'ubutumwa bwo guhimiriza n'abataco bariko barakora barondera akantu gatoya bakora, hanyuma baze tubahe uburyo bwo gushobora kubikora, hanyuma bico tubandanye dukorana batera imbere natwe dutera imbere tuduzanya twese. Mu bisanzwe uvuka minsi yose agira ahantu avukiye. Twebwe igisagara ca Bujumbura nico tuvukiyemwo, mugabo tuzotera tubandana no mu zindi ntara, na cyane cyane igihe tuzoba twateye intambwe twageze ku zindi kategori canke izindi nzego z'ama microfinance, bityo tuzoteba twugurure n'ahandi. Ariko mu ntumbero imbere yuko dushika no mu zindi ntara tuko turategura ibindi bikorwa tuzokorana n'izindi zimaze kugera mu zindi ntara, bityo uwifuza ko dukorana wese hazoba ari mu gihugu bizokunda, kuko tuko turabitegura tuzobibashikiriza ingene tuzokorana umwe wese ahari tugashobora gukorana.
aba bavuzi nibo nyene kino ciyumviro, ariko n'abandi bose nkuko nabivuze, abandi bose bafite ibintu bariko barakora bose bazinjira dukorane. Hanyuma ibisabwa, icya mbere uraza aha dukorera, hanyuma bakakwereka ugasoma ibisabwa, hanyuma ukiyuzuriza. Turafise urupapuro wuzuza, hanyuma ugatanga umwirondoro wawe, ugatanga amafoto, hanyuma tukakwereka ivyo twateguye gukorana na wewe, ugahitamwo ivyo ukeneye ko dukoranamwo bivanye n'uwuriwe n'ivyo ukeneye gukora, hanyuma tukaca tuja mu mugwi. Igihambaye kuri twebwe nuko tuzatugiza umugwi w'abavukanyi. Ntabwo uwo muntu azoba aje ari umuntu tubona mwibarabara, azoba ari umuntu tuza ahari ivyo ariko arakora. Hanyuma kandi tuzoba tugize n'umugwi umwe, tuza turahanahana amakuru, ati nje nagize ikibazo aha, murashobora kumfasha, cyangwa nawe turagukeneye urashobora kuza. Tuzoba ari umuryango tugize, ntabwo azoba ari abantu barengana baje ngaha. Yego, kugira ngo umuntu ashobore kugira umutahe, birumvikana araza, turafise ivyanditswe vyerekana umunyamitahe uko ategezwa kuba ari. Araza bakamurabira mu by'ukuri ko akwiye kuba umunyamitahe, ariko ugomba kuba umunyamuryango wacu twugururiye bose. Uwo ari we wese kuva ku munsi wa kabiri azoba ashobora kuza ngaha yifuza kuba umunyamuryango wacu dukorane, azoba ashobora kuza, hanyuma nkuko nabivuze tumwereke byose ivyo dukorana, hanyuma tumwinjize mu muryango wacu ko twifuza kuwagura gose, hanyuma bityo tubandanye dukorana. Turiko turahamagarira abaza, icivugo cyacu mu bisanzwe ni amafaranga ku bantu bose. Amafaranga ku bantu bose, no kuvuga igihe turiko turahamagarira abantu bazi dukorana, tuvuga tuti nimba ata amafaranga ufise uyu munsi, hari akaryo kugira ngo ushobore kuyaronka. Nimba atacu uriko urakora uyu munsi, hari akaryo kugira ngo ushobore gutangura kugira icyo ukoze. Bivanye n'ubushobozi dufise, nibyo nawe ugomba gukora, n'umwete ufise, nibyo usanganywe ufise, kuko tuza gushigikira ku byo nawe usanzwe ufise. Icyo gihe rero tukubwira uti karibu kugira ngo dukorane, tuduzanye twese. Nkuko nabivuze hariya aho dutanguriye, navuze ko dutanguriye ku rugezo aho tukiri hasi, tukiriko turakira ndetse nabo dukorana, ariko imbono ya kazoza aho tugomba gushika no kugera ku rugezo rwa mbere ndetse no gushika ku banki. Aho niyo mbono yacu ya kazoza, ni gushika ahantu umuntu akeneye n'umutahe munini ya gose, kuko uyu munsi ni dushobora gutanga umutahe munini ya. Niyo mpamvu nawe ko duhereye gutangwana ku bantu bato bato bagomba gukora ibintu bito bito. Rero imbono yacu ya kazoza no kugera ahantu aho umuntu wese bivaye n'umutahe akeneye, uburyo akeneye, ashobora kuza ngaha akabutora. Ndetse si ibyo gusa, no gushika mu ntara zose tugashirayo imwe bita amagence yacu, akaba mu ntara zose z'igihugu, ndetse no kugurura indi migambi itandukanye. Aho hose niho tukeneye gushika. Nibaza yuko mutabonye ama microfinance asa nkaya, ahubwo nayandi ma microfinance yigeze kubaha kugara. Hanyuma kandi ibyo si umwihariko ku ma microfinance gusa, n'ibigo bikomeye by'ubudandaji hari ibyugura bikugagwa. Rero tumaze kwinjira mu isi yo kudandaza, ntiwinjira nturaba amakenga yo guhomba, uraba ahubwo ubwinshi cyangwa opportunity yo kunguka. Rero iyo uri kurakora ibikorwa nk'ibi, twebwe kubera ko ari microfinance y'abantu bahuriye hamwe tuzinanye, no kuvuga ko ibikorwa byose tubikorera ku mugaragaro. Nabo nakubwiye bazoza tuzinjirana, twebwe tuza dufise umugumwe wa WhatsApp tuvuganiramo. Ntabwo azoba ari umuntu, ibiharuro byose uko bigenda baba bariko barabibona. Ego rero nta karyo na kamwe tubona kuko tuzohava bitunanira, kuko nitwe turiko turavyikorera nyene. Ntabwo turabakozi b'abandi, nitwe turiko turavyikorera, imitahe ni gwacu, nitwe turiko turabijera. Abazoza bose bazoba baje kugira ngo dukorane bibi byabo, twese tubihanze amaso kugira ngo bishobore kubandanya kandi bigenda neza. Uretse abanyamuryango ba Anteb dusanzwe turi kumwe hanze, ntituraja kubisobanura kuko urumva uyu munsi niho tucugurura, nta makenga yo hanze turamenye. Ariko abanyamuryango b'indani, amakenga bafise nayaba abantu benshi bakunda kugira, na makenga yo gutinya guhomba utaranatangura. Bisanzwe
mu bikorwa nk'ibi niyo makenga menshi abantu bakunda kugira avuga ati ninashyiramo amakotizasiyo yanje azohava homba. Niyo makenga maniniya mugabo inyishu twama dutanga ni imwe kandi kuri bose n'abazoza mu nyuma inyishu ni imwe, nuko kuri ino si ntidufise ahantu na hamwe ho gucikira guhomba. Kuba twaravutse ku isi ntidufise ahantu hamwe ho gucikira guhomba, ahubwo gucika guhomba ni ukubandanya uhangana gushika kwihangiro vyonyene. Nitwa Harabandi Remy, ndongoye komite de gestion y'iyi microfinance yacu yo ku rwego rwa 4 bita groupement financier communautaire. Mu bisanzwe nk'uko mwagiye muravyumva aho twaciye, iyi microfinance yacu yo ku rwego rwa 4 yabayeho kugira ngo hampande y'umwuga dukora wo gupima abantu tuduze no kubaho kwacu bijanye n'ivy'amafaranga, kuko umuntu yoguma akora ikintu kimwe gusa amafaranga uteza kuyarondera kugira ngo ushobore gusununura imibereho yacu ya misi yose. Hariho ibibazo bimwe bimwe mwagiye muramubaza numvise, hariho utuntu no gorora neza kurusha. Namubaje muti none iyi microfinance yanyu irekuriwe abantu bose. Ubu unya mu mwanya wa mbere kubera ari microfinance yo kugero rwa 4 bita groupement financier communautaire, ni y'abanywanyi bonyine gusa. Ni kuvuga urekuriwe kubamwo n'umuntu ari muri association des techniciens de technologistes biomédicaux du Burundi, ijya association Antebu ari yashizeho iyi groupement. Utari muri iyo association nturekuriwe kujamwo ubu, haba kubika cyangwa gusaba ingurane utari muri ujya mugwi ntubirekuriwe. Muri iki gihe tukiri muri ujya mugwi wa 4 nivyo ibanki nkuru ya Republika iturekurira gukora. N'abanywanyi b'indani gusa abo bashizeho ico gisata nibo barekuriwe kuguranana no kubika amafaranga muri iyi groupement. Ariko mwumvise yuko intumbero yacu sukuguma kuri rya rugero rwa 4, dushaka nyabuna vuba na vuba tuve muri ujya mugwi wa 4 tuje mu yindi migwi yugurura imiryango abantu bose, kuko tugumye twikorana twenyene abo dusangiye iyo association kumbure turashobora kugira intambamyi zijanye no gutera imbere. Ariko tumaze kugurura imiryango benshi cyane bose tukazotera imbere yihuse kurusha tukiri association yonyene. Ico gituma twamye duhimiriza yuko twebwe bene association abanyamitahe bo muri no groupement ko kongereza n'abandi bashasha bari muri association batarazana imitahe bayizane kugira ngo tuduze umutahe. Banki nkuru ya Republika isaba kugira tuve muri wa mugwi wa 4 tuje mu yindi migwi yugururira imiryango abantu bose. None agomba gutanga umuco kugira ngo abantu bavyumve, ntibavuge ngo twuguruye ngo microfinance y'urwego rundi ni urwego rwa 4 irekuriwe bijyana babariye. Ibindi navyo tuzobirekurwa tumaze gutera indi ntambwe. Hanyuma abanyamuryango bakeneye kugura amakonte yabivuze ibihumbi 9,500 cabuguruza konte bakabitsa tukagwanana ndani nuko bimeze.